BIBILIYA. Ugira ukurikirana ikiganiro BIBILIYA, ikiganiro kikungura ubwenge bwo gutahura icyo Imana igomba ku bantu yaremye. Iki kiganiro mugitegurirwa na Radio Ubutumwa bw'amahoro, samirana mu gisagara cy'i Bujumbura no mu gihugu hagati. Kaze muri iki kiganiro BIBILIYA, uyumvire icyo Imana ikugomba. Kuri muhingamo dusuye turamukanye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana irakoze kwisuye kandi kutugirira neza, dusangire amajambo y'Imana. Paulo yandikisha ishengero ry'i Korinto, turasoma ryo muri kiya gice cya 13, turasoma kuri rya murongo 4. Ariko ntarasoma rya murongo wa 4, reka nsome umurongo wa mbere kugira ngo twumvikane tugeze ku murongo wa 4. Ingabire iruta izindi, naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko ntagira urukundo noba ncitse umuringa uvuga, canke icuma kivuzwa kigasama. Kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana, nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, kandi naho nogira ukwizera kose, nshobora gukuraho imisozi, ariko ntagira urukundo noba ndubusa. Murongo wa 3, kandi naho notanga ivyanje vyose ngo ngaburire aboro, kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturigwe, ariko ntagira urukundo haco vyoba bimaze. Ku murongo wa 4 rero niho twariko turavugana, urukundo rurihangana, rugira neza, urukundo ntirugira ishari, urukundo ntigwihayagiza, ntigwihimbaza. Imana nidufashe. Turakwiye kuvuga gusa urukundo rw'Imana, tuvuge n'urukundo hagati yacu. Uru rukundo twavuze kuri urukundo ruva muri twebwe. Hari urukundo rusanzwe ruriho, kugemurira mugenzawe, gusuhuza umugwayi mugenzawe, n'abandi abapagani baranabikora nabo nyene, kuko n'urukundo ruduhuza muri ibi canke n'ibindi. Ariko twebwe tugomba kwiga urukundo rutwamukako, rukagira icamwa gishobora gutera uwundi muntu, kikamuzana ku Mana canke kigahesha Imana icubahiro, mugabo kivuye muri wewe. Twasomye aha, ndiko ndasoma ku majambo gutangura ku murongo wa mbere, n'amajambo meza cyane. Mwumvise abantu bafise ingabire zitandukanye, kandi muri mwese aha Paulo yariko aravuga nta muntu bafise ingabire zose. Eka aha ku murongo wa 2 n'uwa 3 bavuga ibintu vyinshi cyane bikomeye, akamenya amabanga yose y'Imana. Nta uriho muri twebwe, ariko akavuga ngo adafise urukundo ngo nubusa gusa. Naho yotanga ivyiwe, hagagera n'ahaturira umubiri, ngo ariko atagira urukundo, agafata umubiri we akawuturira kubw'umuntu kanaka, ngo ariko atagira urukundo ngo naco bimaze. None ntanzi ivyanje vyose, none ugo si urukundo? None ko Bibiliya bitubwira ngo naco bimaze? Ariko rero urukundo rero nyarukundo rubiga ku Mana, kuko Imana yoyo ntiyabivugisha umunwa, yarakoze, kandi muri iyo hamukamwo ibintu bikomeye. Muri iyo ivyo bintu nivyo twigana kugira ngo tube nkayo, duse nkayo. Urukundo rurihangana. Nushobora kuba umuntu w'inkazi utihangana ngo uvuge ngo urafise urukundo. Oya, ntibikunda. Muri uku kwihangana niyo hagaragara mu rukundo. Ariko uyu munsi tugomba tuje kandi kuri jambo rigira 2, kuko nababwiye ntiyi verse n'igitabo. Ijambo rigira 2 ngo urukundo rugira neza. Ku bantu bakunda kuvuga icongereza, nariravye mu gitabo cy'icongereza, riravuga neza kurusha mu Kirundi. Bavuga ngo urukundo ruri kind, ni ikintu gituje kugira neza. Uyo muntu ari kind, n'umuntu muri we aratuje, kandi mu gutuza kwiwe agira neza. Urukundo rugira neza. Reka dufatanye amajambo abiri yo mu Migani 19 kuri 22, hanyuma tuce tuja 31 kuri 26. Twafatanya ari habiri. Imigani 19 ku murongo wa 22. Tushishikara aho nyene 31 26. Ineza y'umuntu nitumagira gute? Akunda. Wovu umworo hakuba umubeshi. 31:26. Yateranuye akanwa avuga ivy'ubwenge, icagejwe c'ineza kiri ku rurimi rwiwe. Imana nihabwa icubahiro. Ineza y'umuntu niyatuma kundwa. Hari abantu bagerageza kugira ngo bumve yuko bokundwa. Oya, kandi hari n'igihe ushobora no kugerageza kugira ngo wigane, kuko ubona undi muntu akundwa. Umuntu ntapfa gukundwa, umuntu akundwa kuko hari ineza bamubonamwo. Ukaza wumva ngo mu rugo
kanaka ngo harakunda kugendera abashitsi, abantu barahakunda no kuhafungura barahakunda, ukaba wumva mu nzu yiwawe nta n'umuntu atumberayo. Aha Bibiliya ivuze ngo ineza y'umuntu niyo ituma akundwa. Ivyo birabaho, umuntu akabaho ukabona mu rugo rwiwe barahahurumbira, kandi ugiye kuharaba suko hari ibyo kurya byinshi, suko hariho ubutunzi bwinshi, suko hari ibintu byinshi bakurikira, nyamara usanga n'uyo muntu hari n'umukene, ariko ineza yiwe nituma abantu bamuhurumbira. Ye mugiyiwe agutekera akarengarenga urarya, none ntibasimbye ahantu hari inkoko ko banatumbera aho hari inkoko nuko zitamota. Ariko niyi neza iba mu muntu, ineza y'umuntu, kugira neza k'umuntu, uru rukundo ruri mu ineza niko rutuma akundwa. Murabona aha twese hatuje twuzuye ibintu bitandukanye. Hari uje ngaha afise ishimwe ry'uko Imana yamukoreye ibitangaza, hari n'uje ngaha yabwiriwe yaburaye ariko arasenga Imana arahanyene, Imana yo mwijuru araba mwijuru ndabiconke. Hanyuma rero uwo mwene data yavuze ati jewe naragira ahantu nkakubitwa n'inzara, ubu Imana yaramugiriye neza, yemwe afise amahera menshi, aca nibaza izo nzu yatonzemwo, ati nkagenda ngasenga Imana naburaye, harunirwa nsigaje udukomezi tunjana ahantu hangahanga ngahabiri, ngaca mbwira Imana ndagiye gutonda muri iryo nzu ya wa mukirisu, mpora ndamubona avuga neza, kumbure Mana ntiwemere ko ndaburara. Agaca atumbera ngo atumbera muri iyo nzu y'uwo mukirisu, nabwo ntiwo mukirisu ntunamuvuge, ntibikenewe. Agaca ashikayo ngo kuva saa moya nkicara tukaganira amajambo y'Imana, aho namenye ko dutege nsigaje duke, karindira mpaka saa 3 amajambo y'Imana agahera, tugasenga bigahera, ubugari bwacumbwe kandi nabwumvise. Hari gihingi zamota kera abagabo si vyubu zitamota, ati saa 3:30 bagaheba ngo bakabwira umukozi ati shira kwa makara hejuru y'ubwo bugari. Ntanyuma bigaca bigenda gute, nkaca nkubita igisabisho cyo gushima, emwe mu abakenyezi mwe umuntu yo afise iyo ngeso. Je nibaje kusingaha ati bahejeje, wa muntu w'Imana ngo gaca senga ntimana yo mwijuru urahezagira aba bantu, kandi bakemera iyo mugisha, aho kuzana burya bugara buvugireko bagaca bamureka. Ati nkaca ntaha, nkataha taco mfise, ngataha n'inzara, kandi aho nyene nta kindi cari ikintumberejeyo, nari ntumberejweho nuko numva uko bongaburira. Mugabo ndi umurundi, nta murundi avugira indya, kandi agaca yemera agataha. Ugaca utaha, ati ndataha. Bukeye sinzi umuntu yampaye ibiyoba byicana, ati ndarya udutege turagaruka, ati tugarutse impano urasubira untondere, kandi hari igihe tugora mpemu yera. Iyo rero uri mw'ishuri agutumbereza hatariho kuko uri mw'ishuri. Ati bukeye ndatumbera ku rundi rugo rw'umukristo, inzara nayo nahora narariye ibiyoba, ndiko ndavuga ineza, gukora neza, kugira neza, kugira ubuntu. Ati ndatumberayo, hagaze kandi nagenda mwijoro, kuko mwijoro nari siri yuko umuntu yabwiriwe ataburara. Umva izo kode yarafise mu mutwe, erega bagashobora kuburara ntibabwiriwe. Aratonda ku mukristo agira kabiri, ati kandi abo ni bene data dusenga hamwe turi kumwe. Aho navuye saa 5 z'ijoro abana barateba barasinzi, hitondeye utwo kurya. Ineza y'umuntu niyo ituma akundwa. Niwabona abantu bakamye wawe uraraba neza. None byagenze ngo ati mvuye aho nahisemwo kucanja kurondera umupagani, ariko uwo mupagani ndamurira namwe ndafise ikibazo, hari n'ikintu waraje, ati ndafise n'umusesekara nayonkeye agahengwe ku mupagani. Mw'abakristo bene data turiko turaca mwico, ntihakagira umuntu muzopfinga, umuntu akicara bara bagasinzira, urakicara kuko yamaze gupfumbata amaboko yanse kurekura. Uyu mwene data yo hava amenyera. Bibiliya tugira ko tugenda n'ubwenge, gufasha umuntu nta bwenge bwinshi bujamwo, bikeneye amavuta y'ineza. Mugabo ugasanga hari rundi rugo ahashitse, ati karibu, abantu bagasangira, abantu bagashima Imana, Imana ikamanura ikindi kivunde, Imana ikamanura inyange, Imana ikamanura ibintu byose mu nzu yiwe. Kubera iki mu nzu yiwe huzuye ineza. Uyo muntu yarambabaje, urazi gito yambabaje nuko uyu munsi ari mu miliyoni. None ndibaza abo bene data, uwafise amazu, uwafise igikamyo cikwega, ariko akubwiye nkiri mu bugaragwa, aho narinzi ko ntabarirwa niho nagorewe. Bene data, urukundo rugira neza. Usomye aha muri Bibiliya mu vyakozwe ntumwe gice ca 10 ku murongo wa mbere, i Kaisariya hari umuntu yitwa Korneliyo, umugabisho wa soda 100 wo mu ngabo zitwa Abanyeritariya. Yari umuntu yubaha Imana, akayitinyana nabo mu nzu yiwe bose. Yagirira abantu ubuntu bungahe bwinshi,
agasenga Imana budasiba. Abona yeretswe imbona nkubone umumarayika w'Imana yinjiye iwe hari nk'isaha 9 z'umunsi. Aramuhamagara ati Koroneliyo. Nawe amukanurira amaso afise ubwoba aramubaza ati nikiga mwami. Aramwishura ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze bibicibutse imbere y'Imana. Imana nihabwa icubahiro. Sukuvugishwa harimo gusenga no kugira ubuntu bwinshi. Kandi uyu mugabo naramukunze namye ndiko ni hamwe umuntu atosaba ingabire nk'iy'ubundi. Mugabo ico namukunde muze murabe munsi n'igihe Petero yashitse yaragiye hanze ni ubonera ubuntu bwiwe ko ari gitangaza. Aragenda abwira ababanyi bose ati ndafise umushitsi w'Imena mu nzu yanje murahava mungendera. Bibiliya ivuga ngo aratumira bose buzura mu nzu ye kandi kubw'ubwo buntu nyene kubw'uyo mutumiro ngo igihe mpemu yari yamanutse no kubabanyi. Uragira ubuntu bwinshi ntawe uzi ico bivyara. Bibiliya ivuga ngo amubonye mwijuru urumva baramugize ko deba baramuvugako gushikana mu kumuvugako bavuga bati ilifo ko dutuma intumwa tumenyeshe ico tumuziko. Urazi nk'abantu baba mu nzu imwe bakubwira ngo inyama ijya papa na mama abasigaye mwese nibiharage. None kajya gapande uretse ko borya gatwaye iki? Gatwaye dépense. Harabuzemo akantu mu mutima ho. Nagiye gusengera umuntu ngaho kuri Mutanganoro umutamakazi yitahiye mwicu. Hanyuma rero ndasenga mu cumba hariho mutamakazi barimo duhamagara cyo kumusengera turamusengera ndaheza byose ndaheza. Turi mu minsi mibi ngwikingo kuva kera bavuga ngo ni gisacu umugabo. Abo barabapagani. Umukristo ategeza kuba umuntu yiyoroheje kuko Yesu yaramworoheje. Abantu bakazorya intete babakozi kandi uyo muntu uri kurarisha izo ntete niwe yagutekeye izo nyama. Mbega shatse we niyo kwiyarura imbere yawe. Kugira neza umuntu akoroha akagira kugira neza muri we. Koroneli Imana iramushima iramubwira ati hari ikintu ubuze kuko nakubonyemo ubuntu bwinshi birakene ko ndaguha mpemu yera gushoboze mwana. Nimba ibi wabikoze udafise mpemu yera none niwe ufise mpemu yera uzokora ibingana gute? Bene data tugire kugira neza muri twebwe. Mwene data kandi arajera kubariye neza kandi ahaje naburaye nabwiri mugama hamufashe 1000 co ndenganishira ico kandi aho ufise 5 mu mufuko kubera ingabire yo kugira neza itari muri wewe ayarafise igikokwa muhema kadodora umengo adodoye ku kintu c'ikibaho. Ewe mwene data ijambo ry'Imana riravuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda witsina Yesu ukacugendana na vya 5 witeze kuze cyo kuza gufukama ngaha uti Imana ndasavye mwene mukozi w'Imana nsengera je hari umuntu yansavye 1000 ejo ndakimwima ndasavye Imana mwe ingirira imbabazi mugabo ntunasubira n'inyuma no kuza kumubwira ngo akira ca 1000 ati biraheze iyo kesi irahetse. Kugira neza tutegerezwa kwigishwa iyo tuko turumva amajambo y'Imana turi mu ishure kugira ngo twige tumba turi kiganza mwene data kugira neza kugaragare muri wewe. Ugo niko rukundo dutwiye kujana ige korale kugira ririvye nyene ntukavuge gukunda Imana kandi ushobora kuba mwene sari kure yawe. Turiko turibesha uku kugira neza kube mu muntu kubera iki tunaniwe naho tuba tunaniwe nk'abari muri école primaire. None kaminuza niyaza uyica imbere gute? Kaminuza Yesu yavuze rero Luka 6 Luka igice ca 6 turasoma ajya ku murongo wa 27 nashatse kugira ngo ntangurire hejuru kugira ngo yumve. Twageze gukunda abansi bacu ariko mwebwe mwumva ndababwire mukunda abansi banyu mugirire neza ababanga muhezagire ababapfuma musabire abagirira nabi ugukubise mu musaya umuhindukiriye n'uwundi ukwakumtamana ntumwiwe n'ipfu ugusaba wese umuhe unyaga ivyawe ntuzubimwake ukundi kandi uko mugomba ko abantu babagirira mubariko namubigirira namwe kandi nimwakunda babakunda muzoshimwe iki kuko abanyavyaha nabo bagira batyo kandi nimwagirira neza abagirira neza muzoshimwe iki kuko abanyavyaha nabo bagirira batyo kandi nimwagurana abo muziga ko bazobagurana muzoshimwe iki abanyavyaha nabo bagurana abandi banyavyaha ngo baguranurwe nk'ivyabo ariko mukunda abansi banyu mubasabire neza mugurana abantu mutaziga ko muzoguranurwa kandi impera zanyu zizoba nyinshi namwe muzoba abana bisumba vyose kukwigirira neza inashima n'ababi mugira imbabazi
nkuko sagira imbabazi Mana nihabwa icubahiro. None ugifise iyo ngorane ntoya, none ibi biho vy'amabuye ko navyo nyene bitegerezwa kuguca imbere nk'ishure, bizogenda gute? Murazibwiye n'Imana ari nziza, nuko no kugira ngo wewe uyu munsi ugaragare ko urukundo rwayo nta nico wayisavye, nta nico wasenze, wagiye ubona imbabazi z'Imana zikuguye ko ziraguhindura ubu mukristo. Iyumvirira ijambo ingene rivuga ngo iyo Mana ngo irafata imvura ikayirekura, ntiraba ngo umurozi ngo ivuge imukumire, ntiraba umwicanyi ngo imukumire, ntiraba umugire nabi imukumire. Irafata imvura ikayimanura, ikagwa mu rupango rw'umurozi, ikagwa mu rupango rw'umugororotsi, ikagwa mu rupango rw'umugizi wa nabi. Uko niko rukundo rw'Imana. Yesu naravuga ati namwebwe rero muba gahore nkuko sara gahore. Nukuvuga ngo mwene majambo ivyiswa gukorera abakorera akabari ku rukundo rwayo, nabwebwe nyene muba ariko mubikora. Umwansi wawe ngo niyasonza ngugire gute? Umwansi nuwaguhushije, numwuzi wicara kandi ahatwe nta mwansi arimo muri twebwe kwene. Aha dupfa kwankana mugabo nta mwansi arimo, nagakokora yaguteye gusa gatoya mugabo si umwansi. Umwansi numwe yaguhize, numwe kurondera ijoro n'amanwa. Aho nyene Bibiri ivuga ngo uyo nyene igihe kimwe ntiyashikirwa umuronderera hasi, atugahura no muntu akagushibura ikofa. Yebaga iyi kaminuza yesi ndabona umukirisa ashira kwirindi ego ukubisa ego ongera nahasha, kandi ivyo biba muri twebwe. Mugabo rero rakubwire Bibiliya irarenga aho hantu ikacivuga ngo niyagukubita utega handi. None utari umukristo washitse ahantu nka Yesu Kristo, ubwiwe yari yamaze kunengesera nk'Imana, hajya bakubita Imana igenda mu mubiri, bagakwega ubwanwa ngaha gaca tegana Imana nzima ijana kwijana n'umuntu ijana kwijana. Hajya nimuze mwibaze ngo yari Imana gusa yafise byo, oya yari umuntu ashobora gushavura ijana kwijana, agatega umusaya, agatega ibitugu, bagakubita. Bibiri ivuga ngo aroroha. Gatwe hari ahantu hakira gatsi kagize gute gashinze, eka yoba ngaye. Nimba Bibiliya itubwira ati niyakwaka nifunda gakwaka n'ivyo ufise uracumuhebera, ico si kintu cyo kubwira vyoroheje urunganwe bw'uyu munsi, ariko bidusaba gushika ahantu ku musaraba kugira ngo yineza, kugira ngo kugukira neza kw'Imana kutugaragaremo, hagira udutsi tumwe tugera turatuvamwo. Mu rupango umuntu arashobora kukwiyandagaza ko ngo umwana wawe yakubise umwana wanje, nawe ugaca ukenyera igitenge, sivyo ngo gwanire umwana wawe. Turakwiye kugira ubugwaneza. Ugaca wumva na mutama aravuye ku kazi, umugore rero vyashushe ku mugore, hagaca vyandukira umengo ni ingwara yandukiye. Umugabo nawe yashika mu rupango gusa, eki vyabaye jewe badukubitiye umwana, umugabo ankubitira umwana nkande, nawe nyene umengo ni mbandakara iramufashe ngu aho kwicara ati mukenyezi wanje tuza tubanze dusenge. Shetani yaciye ahantu, hari ahantu yitiji, hari urugi yinjiyemo, kandi hajya ubuvuye nyina, kuko hari igihe Shetani abateza ku kabumbu akabateza ko none se urupango dusangiye twese, reka twahahuriye tutari bene urupango. Facture y'amazi akanga kwiriha n'ibigirankana ngo ndabe nayo ndiha, muricara mukizimya. Umuntu w'Imana bikanga ko atekana atwicaza mu kizima nkande nyine ega ni Shetani, kandi Shetani akamuha gutuza kwicara mu kizimya panda 3 semaines, kuko numwijima umukoreramo. Iyo rero Imana itakugize neza ngo igutegure, nawe ucutangura kurondera ibindi, banza usenge, banza usiguze Imana kubera iki biriko biraba Mana, oroha intervena nidakubone Mana. Niyo hahani naya majamo turiko turabwiye. Hanyuma Shetani akaca yubaka igisika. Ubwo n'ubuzima tubayeho iminsi yose. Nigeze gupangisha umupangari ariba amatara ya Regideso, bagafatanya n'uwundi, bageraho Regideso ibafata ibafashe, baraza barakata amatara. None wowe nk'umukristo upangishije bica bigenda, hari igihe Imana ikubwira ibindi, kandi atari uko nanse kuja mu bucamanza, ndagenda ndapfuka ndasenga Mana ndongora ndonka ya majambo. Nibakunyaga ivyo heba ncandaheba ncandagena muri Regideso, ndondera abandi bakristo bamfasha. Jewe ndemeye ko nacumuye, abantu bampangiye barancumuriyeko, none mfasha. Baca bamfasha kuri hajya amahera ibice gushika ku 600. Biba birahetse amatara aragaruka. Hari ibintu bimwe Yesu yavuze ati ucureka. None uyu nina mujana mu mpimba nzogaburira umwana n'umugore wiwe. Aha niyo yariko ababwira, hari ibintu bimwe kuko harimo kugira muhebe murekure.
bigende bijyane n'amazi, ariko hari n'ibindi ubijyana aho bikwiye kuja, mugabo bivana n'ingene uza urongorwa n'ijambo ry'Imana, urongorwa na mpemu yera. Arafise uko yo kurongora, mugabo jewe narongowe n'ijambo ry'Imana rimaze kubimbwira, kandi Imana ikirondera uburyo bishoboka. Uyu mwenda ndawurekuye, uyu mwenda nugende. Urukundo rugira neza. Turi mu minsi mibi, iyi minsi tugezemo rero. Cete ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, gice ni ca gatatu, murongo wa mbere. Ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura, inkazi, badakunda ivyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara, bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana, ariko bagahakana ubushobozi bwayo. Abameze batyo wamubatera ibitugu. Imana nidufasha. Niyi minsi tubaye mu minsi mibi, kugira ngo uzuronge uyu muntu. Bibiri ivuga ngo urukundo rugira neza. Ubu hari ikintu citwa gukunda amahera no kwikunda, n'ikintu cyo gusengera. Usanga no mu nzu aho tuba umugabo akikunda gose birenze, umudamu akikunda birenze, kuko ni minsi mibi tugezemwo. Gusabikanya ntabikibamwo. Nigeze kubaza umushinga ntahumwe, turiko turayaga, twari tugiye muri banki, bari kubona undi mugore, bari kubona umudamu, rero gashaka wereka umudamu mutinjira. Wa mugabo, umuntu wese afise utwiwe, kandi aho n'abakristo. Naha iyi carte winjiranye muri banki, madame ntazi code yayo, niyiwe ntayonse. Kubera iki? Nigihe cyo gukunda amahera no kwikunda. Naha kabisa, aha wocikana uyu munsi sindabikwifurije. Aha ya mahera niyo yashikira umugore, gwego ntariho. Nico gihe tugezemo, sinavyumvise ko bibaho. Uko bisho Paulo yavuze ngo tukora nk'abafejo. Bigenda gute none ko wumva ko byose ari gwanyu, kandi ko wumva ko umufitiye confiance. Bigenda gute umuntu avuga ati ndafise ibyo nyegeza, umugore ntashobora kumenya byose, nibikunda. Hari ibyo nisigariza. Mwene data, umenye ko iki gihe cya Timoteyo cyagushitseko. Iyo amahera yose mfise nayiwanje, nayimana yampezagije, kandi nayumukenyezi wiwanje, niko bitondetse mu rugo gubatswe neza. Amafaranga afise nta na kimwe afise, ahubwo byose afise ni gwiwe ni gwanje. Ariko nta hantu ushobora kunyegeza carte ngo ndayinyegeje umudaha, kandi ndi upfejo none mpenda gusiga ingora. Kubera iki? Tugeze mu bihe bibi, ibihe abantu bikunda. Ndanezerwe ndiko ndumva muri mwebwe abakristo abaravuga ati ngo jewe konte yanje niwe byose abifise ko sinya droit de signature, twese tubise ko droit de signature. Hoba nivyo, ariko kuvuga ngo hari ivy'iwanje, kandi nshobora guhamagagwa mu kanya nkaca mw'icuru, ngo ahantu umugore ntashobora kuhegera, abana ntibashobora guhegera. Bikunda gute? Kubera iki? Iminsi mibi yaradushitseko. Hariyo kwikunda kurenze, hariyo kutababarana, hariyo kutamenya ivy'uwundi, ukwikakaza. Umuntu akikakaza mu nzu, akaba nk'ikirandamuka, akavuga ivyo ashaka, ntabeho yakoze ku dufaranga atanutwa yarafise, ejo ukabura inzira aho yaciye. Kuko mu mategeko dukwiye kugenderwa ko ya Bibiliya, umushinga naye ni serugo, umupfasoni akaba wera kumwe, bashoboye gutwara ibintu neza. Ibintu bariko barigisha n'abana bavyaye, ugasanga no muri ya matelefone harimwo amasinyo amwe atabarurika, ahindurwa ku munsi. None ugahagarara ukavuga ngo turakundana, aricura ko uyu munsi yamenye igasinya, yamenye ko ndayikora. Mu gitondo agaca byuka ahinduye iyindi pini, ejo agahindura iyindi pini, hanyuma ejo ukavuga ngo turakundana. Rekuriraho. Umudamu ntiyayibona ayirara, niyanje ntiyayibona ndayirara. Hariyo umuntu umwe kunda kutubabaza, kumbe muri amatelefone hari igihe tuba duhishije ibintu. Bati mwana wanje, wowe urazi ingene bakora agatelefone neza, hari ibintu byamaze kwiblock indani, kumbe muri ya telefone harimo ibintu biteye isoni gusa. N'aba bana bacu rero barazi kwimba mu mizi, bibaza ko bigarukira hahandi tubirabira ngo ni WhatsApp, ni karagenda arinjira mu mizi wamo, azarahura n'ubugesera. Yega papa sinarizi ko ibintu navyo nyina biba. Urumva ubwo bugesera yari yibagiwe
ibibitseyo. Nyamwana agiye gukora iya telefone aca yimba mu mitsi ma historique ya telefone ahasanga mu bumara bantu b'Imana. Iyi juru turiko turakorera uko naryumvise abantu baritaha bizojamo bake. Tugomba dusenge. Turi mu bihe bibi, turi mu bihe bibi, turi mu bihe bibi, ibihe nibikize gushikire mu muryango ntibize binshikire mu muryango. Turiko turezwa tugomba kuja mu ijuru. Mugabo tugeze mu bihe bibi. Ibi Timotheo yavuze biriko biradushikako mu ngo zacu, biriko biradushikako mu bana bacu. Aho umugabo avuga umwana w'umwigema akamwikokomora, aho savuga umwana w'umusore akamwikokomora, agasanga atani ikintu citwa kubahana kiri mu rugo. Turiko turashika muri ibi bihe. Twunamika amaso dusenge. Tugomba tuguhamagare. Wewe umvise ijambo ry'Imana. Urukundo rwawe n'uruheyiheyi kandi urabizi rurimwe ibintu by'amacenga, rurimo urwango n'agasukari k'ikiyiko urakima mwene so kandi busanga icumba kandi mubana ukagerageza kugira ubwire wiyorosha ariko bikunda. Uyu muntu amaze iminsi ari mu bintu bimeze nabi, wewe urugo rwawe umva ko rumeze nabi. Ijambo ry'Imana rivuze ngo mugire urukundo rutari uruheyiheyi. Wewe wumva umaze iminsi nta nubwo ufise ingwe imbere y'Imana. Mana yo mwijiri gutabara, maraso ya Yesu Kristo akweze. Mana yo mwijiri guharire, ufise kwikunda kurenze uzobijana he ko Bibiliya ivuga ngo abavomera abandi, Bibiliya ivuga ngo na Yesu azobavomera. Ariko ufise kwikunda kudasanzwe kubi kandi ubona ko ari kwikidayimoni. Ariko shetani ntakangwa nuko turirimba, ntakangwa nuko dusenga, ariko akangwa n'abantu bagira ubwoba bw'ijambo ry'Imana. Ariko ufise ukwikunda kudasanzwe, ufise ububi buri mu mutima wowe nyene wumva mu mutima wawe ati ndafise ububi, nabo tubana barabubona ko ndabufise. None uru rukundo uzorushikira rya. Kadusengera abantu baciye bugufi. Sabe Pasteur Deo bashire maboko y'Imana basengera Imana. Turagushimiye mwami Imana nzima, turagushimiye ijambo ryawe. Hari ico ugomba ku muntu wese, nuko agendera mu rukundo, akakora ivyineza, agakora ibiguhimbara, urukundo rukaba mu bikorwa niwe mu majambo gusa. Ntibibe mwami mu bujyaja canke mu guhendana, ariko umuntu akagenda mu muco, akagenda Mana yumvira muhemu yera, agakora ivyo ugomba, agakora ibiguhimbara. Mana yo mwijuru ijambo ryawe ntawe uryumva gusa, ariko akaba ukora ivy'iryo jambo nyene rimutegeka rimusaba. Mana yo mwijuru turagushimiye ababisuzumye, Mana baje mu muco, kandi turagushimiye ko amaraso yawe Yesu yeze icaha cose. Turagushima umuntu aciye bugufi munsi y'umusaraba kumuhindura, Mana agafata ingingo nziza yo guhinduka, hanyuma amaraso yawe Yesu akamwoza akamwuhagira, muhemu yera agakora igikorwa cyo kumuhindura. Mana akaba ugenda akwiza ishimwe ryawe, agushingira intahe, ibikorwa vyiwe bikavuga. Mana yo mwijuru ko ari umuntu w'Imana yahisemo kugira neza, yahisemo kugenda mu gakiza, kugenda uko bibereye abera, kugenda uko bibereye ab'umuco, kugenda uko bibereye abaganzwa na muhemu yera, kugenda uko bibereye abumvira ukuri, kugenda uko bibereye abaciye bugufi bakemera guhinduka bakururuka kuri bya bindi byose. Mana yo mwijuru bibaganza, Mana yo mwijuru bakemera kurekura, kuko bemereye muhemu yera kwihana no guhinduka. Urakoze kubabariye, urakoze kubahariye, ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mukunzi wahisemwo kubana natwe muri iki kiganiro Bibiliya iravuga, turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare kuri 22 21 52 55 mu masaha y'akazi, canke kuri ngendanwa 76 ubusa 61 ubusa canke 76 ubusa 69 ubusa. Mani guheza